Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 20 Gitugutu uyu mwaka wa 2025 komine Mugina mu ntara ya Bujumbura yarakiriye urumuri rw'amahoro aho rwari ruvuye muri komine ya Cibitoki aho urumuri rw'amahoro rwaciye rumurikira ibikorwa vy'iterambere kw'ishure shingiro rya Kirimvi riri muri zone ya Buhoro. Buramatari w'iyo ntara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yashimiye intwara rumuri ku bikorwa bakoreye muri iyo ntara. Twebwe rero turakenguruka. Nyiramwabonye ukuntu bitanga mu bikorwa. Aka n'akarorero keza twebwe bene gihugu bisabwa ko duca dufatirako. Urumuri ubwa mbere rwaje kugira rumurikire indongozi muri ngaha, nizera ko mwese mwashoboye gukora ku rumuri gushika ku mukuru w'umutumba, nizera ko yakoze ku rumuri. Ubwo n'ubutumwa ni vyiza rero ko uko mumeze, turizera ko mufise amaboko adacafuye, mufise amaboko meza. Rero uru rumuri rubafashe kuzobamurikira muri urugendo muzoba murimwo rwo gushikana igihugu cacu, intara yacu, komine yacu mw'iterambere riboneka. Ngurukira mwivuye ku mutima banyakubahwa ntwara rumuri. Iminsi 10 twamaranye twarize bikwiye, natubereye icitegererezo. Barabonye mu bikorwa murangura akarero keza mu gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe mbere n'ibikorwa. Muzodushikire nyene icubahiro mutubwire ko abanyabujumbura dukenguruka, mumubwire ko abanyabujumbura twiyemeje kuzovyaza umusaruro urumuri umuco waje mu ntara yacu ukamara iminsi 10. Icegera c'umukuru w'intwara rumuri Marie Nizigiyimana yashimiye intara ya Bujumbura aho urumuri rw'amahoro rwamaze iyo minsi 10 umutekano ukaba wari wose. Abasabira umuhezagiro indongozi nazo akaba yazisabye ko zokumva yuko ari itara mubo barongoye, hama bamanze kwitegura kugira biyumve ko bariko barongorera abandi mu nzira y'iterambere. Kuva ku itariki 29 z'ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka niho nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi tanga ubwahuro ku ntwara rumuri kugira ngo zizunguruke igihugu cyose kugira ngo bajane urumuri rumurikire abene gihugu bari ku kivi, rumurikire igihugu cyose. Abo bose bagenywe ngo babindongozi, ubwo butumwa burabaraba. Ico dusaba nuko ibi bikorwa biriko birakogwa vyobungwabungwa neza, ayo mashure agafatwa neza, mbere n'ibikorwa bitashobotse gukorwa uno munsi bibandanye kugira ngo nitwagaruka tuzosange amashure asa neza gusumbaho, kandi n'abanyeshure basa neza bayigiramwo. Abavyeyi aha nibo ndiko ndabwira n'abarezi mwese mufashanye kugira ngo abanyeshure bacu, abana bacu bige bamerewe neza, baguwe neza, basa neza. Hariho ijambo rikomeye cyane yatumbereje ku ndongozi. Umuntu wese yiyumva ko ari indongozi, na serugo mu muryango n'indongozi, na inarugo umwe wese yumve ko ari indongozi, ndetse umuntu atangura kuba indongozi yiwe ubwiwe, hanyuma agashobora kurongora abandi, hanyuma abandi bagakurikira. Rero wewe wese wumva kuri imbere y'abandi, iri jambo rirakuraba. Yavuze ati indongozi n'urumuri rw'abene gihugu, rw'abo barongoye mu nzira ituroresha ku gihugu iteye imbere.
nukuvuga yuko wewe wese uri ngaha wumve yuko uri itara rimurikira aburongoye. Wewe uri ngaha umenye yuko ukwiye kubanza kwitegura kugira ngo wumve yuko nawe uri kurirongorera muri iyo nzira y'iterambere. Mu rugo serugo wumve yuko uri kurarongorera umuryango wawe mu nzira y'iterambere. Haba mu burimyi n'ubworozi nuzoza kwigisha abandi ngo barime nawe babona atakarorero wabahaye. Utegerezwa kumurikira abandi, utegerezwa kubaja imbere ukabaha akarorero keza. Ndongozi ku nzego zitandukanye, mwaba batowe cyangwa bagenywe, mumenye yuko iri jambo mushobora kubona umenga ni rito ariko riragutse, rirakuraba, twese riraturaba, kuko iterambere ntirizokwizana, rizova mu maboko yacu. Mu bikorwa by'iterambere dutegerezwa gukora, umwe wese yumve ko ari icyo ariko arakora kugira ngo aterere muri imbona kazoza. Ugwaruka nimugirengagize, kuko ni mwebwe mugifise inguvu, nimuvuge ngo n'abandi bakoze gutya. Tubamenyeshe ko urumuri rw'amahoro rwasanganiwe n'indongozi zitandukanye zimvukira z'iyo komine. Radio Television RTBB nijwi ryiza Burundi bwiza. Radio Television RTBB nijwi ryiza Burundi bwiza.